Ndasubiriye kubaha kaze n'abarundi namwe barundi kazi tubana mu makuru y'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kwimonesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwiriwe abane ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mu banywanyi tubana mu makuru y'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kwimonesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Muri aka kanya rero tubazaniye amakuru menshi n'amakuru abarundi baba baranyegejwe n'amakuru agira ashimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yitavye sentare kugira abazwe ibijanye n'ibiziga by'abasoda b'u Burundi babandanya baguma kugwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ndetse n'ibiziga by'abasoda b'u Burundi ngo bapfungiranywe mu mafirigo ngaha mu Burundi ngaho kuvanwa mu mafirigo ngo babe bashingurwa. Prime Niyongabo avuye mu gacerere aciye atanga Evariste Ndayishimiye aramugambaniye amushikanye muri sentare kuri ubu rero mu butungane bahamagaje Evariste Ndayishimiye ngo asigure ukungene ibiziga by'abasoda b'u Burundi bibandanya kuguma mu mafirigo aho kuvanwa mu mafirigo ngo bishiguranwe iteka. Prime Niyongabo yagiriza Evariste Ndayishimiye kuba ngo hari amahera yoba yarahawe na perezida wa Kongo watwani Felix Tshisekedi Tshilombo kugira abana b'u Burundi babandanye bagwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu ngwano ico gihugu kihanganyemo n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Kuri ubu rero sentare ifashe ingingo zikomeye turaza akubashikiriza. Meni makuru kandi turaza kurabira hamwe abateye akamo k'imiryango yabo y'abasoda babandanya kugwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ni ikete rirerire twandikiwe n'imiryango yabuze ababo baguye muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Imiryango myinshi rero y'abasirikare irabaza ababo ko ngo baba abakiri bazima. Intambara yo mu ndwi iheze muri Sud Kivu na cane muri teritwari ya Karehe yarahitanye abasirikare b'u Burundi batari bake, abandi barafatwa mpiri, ndetse hari n'abandi ngo bakiyerera mu mashamba kugeza ubu batazwi amakuru yabo. Ibibabaje cane gusumba ibindi nuko mu gihe co guhunga hari ibiziga vyinshi ibyo basoda byatawe aho bagwaniye nene, aho umugwi witwaje igwanisho M23 wariko urahangana n'ico gisoda. Niyo mpamvu rero ngo hari imiryango myinshi yatwandikira isaba ko yifasha nyene kubaza amakuru y'ababo uko vyoba bimeze ngaho nyene muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Benshi muri iyo miryango bararose urukuru Kongo ababo baba baraguye mu ngwano ngaho muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko nta nkuru ntabanduka boba abafise. Niyo mpamvu rero batwandikiye ngo tubakorere amatohoza y'ababo boba barapfuye canke boba bakiri bazima. Imiryango y'aba basoda irasaba abogira agakuru kwabo ngo kuba bo bafasha kukamenya. Uwa mbere umusirikare Michel Ndayiragije akaba avuga ku mutumba wa Mirinzi muri komine n'intara ya Muramvya. Wa kabiri ni Caporale Chef Jean Claude Kagwiza avuga ku mutumba Nyamagandika komine Makebuko mu ntara ya Gitega. Wa gatatu ni umusirikare Focus Ndayishimiye. Wa kane akaba ari umusirikare Jordanse Irangabiye avuga ku mutumba wa Nyange komine Butaganzwa intara ya Ruyigi. Umusirikare wa gatanu akaba ari umusirikare Oscar Shemezimana avuka ku mutumba Nyarubandi komine Gatara intara ya Kayanza. Umusirikare wa gatandatu rero akaba ari umusirikare Shahire Nkeshimana batazira Kagabo. Rero uyu akaba avuka ku mutumba Bihanga komine Matana intara ya Bururi. Umusirikare wa karindwi akaba ari umusirikare Korode Ntirenganya avuga rero muri komine Gitobe mu ntara ya Kirundo.
umusirikare wa munani akaba ari umusirikare Viateur Rubera Intwari avuka ku mutumba wa Burambana komine n'intara ya Muramvya. Umusirikare w'icenda ni umusirikare Onesime Nahimana akaba avuka ku mutumba wa Rusagara komine Kigamba intara ya Cankuzo. Naho rero imiryango ngo yabo yaronse amakuru avuga ko boba barapfuye ngo ntishobora kuvyemeza na gatoyi, ngo aboba bafise rero amakuru akwiye ngo boyasangiza iyi miryango nyene, natwe tukaza ibashikiza imiryango y'aba nyene badutumye. Amagorwa y'abasoda b'u Burundi. Kuva ikibuga c'indege ca Kavumu cafatwa na M23 kuwa gatanu uheze kwigenekerezo rya 14 Ruhuma 2025 hagarukira igisagara hagakurikirako nyene igisagara ca Bukavu. Abasoda b'u Burundi bariko baraca mu bihe bitoroshe. Uretse iby'abapfuye n'abafashwe mpiri, abandi bamaze iyi minsi yose mu nzira bagana u Burundi. Abitwa ko ngo bageze kure ejo ku mugoroba ngo bariko begereza Kamanyora hafi y'urubibe rw'u Burundi. Hari kandi abandi bavuga ko batakaye batazi iyo boba abageze. Bose rero baravuga kandi ko ngo bafise inzara idasanzwe. Haravuga kandi ko ngo hoba hari batayo zibiri zoba nyine ngo zifise ikibazo caho ngo baca kubera ari ibibanza biri mu minwe y'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Mu gihe rero ibintu vyoguma bimeze gutya, hari ikibazo gishobora kwaduka ca batayo zibiri ziri muri Haute Plateau kugwana na Red Tabara Ngombe na FNL ya Nzabampema. Nkuko rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu aratubara ko izi ziri mu zishobora ngo kugira ikibazo c'inzira. Hari amakuru kandi avuga kandi ko abasoda b'u Burundi bahavuye ngo banka akugwana ngo bonyene kuva karehe nyene yagafatwa. Baravuga kandi ko ngo batabona ico bariko barapfira mu gihe abasoda ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC batari ko baragwana, maze ngo bagahitamo nabo guhunga. Ni gutyo rero igisagara nyene igisagara gihambaye nka Bukavu cafashwe atangwano ibayeko. Mu ntango rero z'indwi iheze, Musenyeri w'Imuyinga Yohakimu Ntahondereye yari yatanze impanuro ikomeye. Yasabye abategetsi b'u Burundi kuva mu ngwano bagashira imbere ibiganiro. Yari yaraberetse ko Bukavu ngo na Uvira zigiye gufatwa na M23. Yanabaciriye akagani agira ati wanka kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga umurambi ukabira nkayo. Perezida Ndayishimiye we ngo aho kumva akamo yagiye mu Kirundo guhaya ingene azogwana hano Rwanda akarutsinda. None eca kibazo kiradutse, hazohava hakenerwa ibiganiro kugira abasoda bose batahe amahoro. Aho rero ntituvuze abafashwe batazi igitigiri. Hari ikindi kibabaje cane, ingene ibindi bihugu vyose byaganiriye kugira bihabwe ibiziga by'abasoda babo bagiye baragwa ku rugamba, maze bigatahanwa gushinguranwa iteka. U Burundi Bwanda Evariste Ndayishimiye ntibwigera busaba ibiziga by'abasirikare babwo baguye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abafashwe nabo ngo abafashwe matekwa nabo ngo u Burundi burabahakana ngo ni abaroberi canke abanyamahanga, ni akambaro kibara ngaha nyene.
mu Burundi. Ngibi rero ku masanamu muri kubona ibiziga vyabo basoda bariko nyene barabazwa niba boba bakiriho cankwe barapfuye. Ni ishavu rero ku Burundi, ni ishavu ku bana b'u Burundi babandanya baganagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu rero Evariste Ndayishimiye yashikanwe imbere y'ubutungane nga aje gusigura ukungene ibiziga vy'abasoda b'u Burundi biriko biragandagurirwa muri abana b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse n'ibiziga vy'abasoda b'u Burundi bibandanya akuborera mu mafirigo. Prime Niyongabo rero avuye mu gacerere aciye ashinja Evariste Ndayishimiye mu butungane ko ibiziga vya abasoda b'u Burundi biriko biraborera mu mafirigo. Ngayo rero amakuru twa dufise kuri aya mango Barundi namwe Barundi kaze mwari mundukurikiye mu makuru n'ibiganiro twabashikiriza kuri murisha kuri aya mukunda cyane ya Isange TV. Ikaro dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira ku makuru ataha. Mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro twabashikiriza kuri murisha kuri aya mukunda cyane ya Isange TV. Yariteka n'umunezero ntangere byo kubana namwe mwe banywanyi twabanaga mu makuru n'ibiganiro twabashikiriza kuri murisha kuri aya mukunda cyane ya Isange TV. Ni mu fyonde sabone ndetse na partage mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri murisha kuri aya mukunda cyane ya Isange TV. Turaza gusubira ku makuru yacu yo ku mugoroba. Mubandanye rero umugira impagarika n'ubugingo mu makuru yacu y'ubutaha yo ku mugoroba. Turaza kubakorera amatohoza ku makuru tuza kuba twahawe n'amasoko yacu twohereje mu mihingo itandukanye. Nimero rero ndeka dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira ku mugoroba.